ni muri inzu twamenye ko ndirimbo nziza cyane bakoranye na D-ONE uno munsi bakabaye kure mu gihugu ca Tanzania benshi bari bazi kuri mu Tanzania vugo rero mvenga nizazindi tu umwana mu Kayanza D-ONE mugabo ababona bakaca bavuga ati none kuki wagize new generation D-ONE kubera iki wacaguye D-ONE byagenze gute muri rusange mufitanye ubucuti bwawe umuririmvyi bufise araje mu gihugu ca Australia n'amahirwe abona n'abakwe n'abantu bake cyane kese n'abaririmbyi aragiye rimwe bya kabiri agarutse mwamwakiriye gute mwiyumvise gute kubona umurundi mugenzi wanyu ashobora kuza guperforminga mu gihugu cyanyu yego bufise yararose amahirwe yo kuza kandi vyari nibazo byaranejereje kira muntu gashi je cyanezereye nuko ataheze hariya n'ibiribwa nibaza mu bindi bihugu ariko hariya ya kandi ikazi iyo nyisho kury'intamba ziriyo ariko hariya ntibyoshoboka kubera naho yo bikora ndibaza mu masaha 20 n'ayandi yo batowe ego nicaye cyize twohereza abandi baririmbyi kugenda bakagaruka bakagira umutima w'urukundo umwe bufise yagize wo gukunda igihugu muri yamvugo ariko urafasha n'abandi bantu b'inyuma yawe kugira bazoronka icizere imbere y'abantu nkuko numva ko hari n'umugambi abandi bagiye kugenda muriho kabisa kandi abasanga bavuye muri kino gihugu nyine bya bien yego tubasengere Yes, bakunze open mic. My name is Patrick ndi kumwe n'umuririmvyi wo mu gihugu cy'Uburundi ariko asanzwe aba mu mahanga ariko no mu Burundi. Ndakora mu kije. Ndabaramukije. Akazina kanyu. Akazina nditwa A.T.M ariko abantu benshi bakaba banzi nko kuzina rya A.T.M JEFF. Kona kabavye kacaza ko AKA. So ni muri inzu twamenye ko ndirimbo nziza cyane bakoranye na D-ONE uno munsi bakabaye kure mu gihugu ca Tanzania benshi bari bazi kuri mu Tanzania nabo ndi mu Tanzania ndi Murundi 100% gusa ni hamwe nyene ndibaza abantu bibaje ko ndi mu Tanzania kubera video twashutinye muri Tanzania akabera kije gihe niyo ndaringiye gukorera ibindi bikorwa basi turumvikana D-ONE ndamubarira ati ngo tugende muri Tanzania kadurumva n'imvugo rero mvenga nizazindi tu umwana mu Kayanza D-ONE mugabo ababona bakaca bavuga ati none kuki wagize new generation D-ONE kubera iki wacaguye D-ONE byagenze gute muri rusange mufitanye ubucuti bwawe ukuntu byagenze D-ONE asanze ari umuririmvyi wo muri Iteka Iteka akaba ari muhira n'ahandi hantu muri muzinaniye kirese Iteka guhuzwa na family kubera D-ONE yinjiye muri Iteka twaramenyanye atanu ko abantu benshi baramumenya nka D-ONE ko legenda muzi atarasa kujya bisigura ibikorwa vyo kera cyane apana kera cyane novuga atarinjira mu muziki asohoke canke tutaramukuraho twamukuye ariko ibikorwa vyo vyinshi byarancako imbere yuko bisohoka so bivanye n'ukuntu ndabonye ijwi ryiwe rimeze no kurya ruririmbo narabonye yuko ati cyane nyine cenze dukorana ururirimbo byoba bisa neza so bwa mbere shise mu gihugu cy'Uburundi ni inshuro nyinshi wamuza kinywa nyene utavuze ariko kuri ino nshuro waje wavuze ako bibaho mu buzima biravana nyene ko hari igihe nyene utabuje n'ibintu by'akazi uje gutembera kuramazi nivyo kenshi na kenshi narakunda gucanga mu Burundi kubera razi nkunda gusafira ibintu namaze kubipanga cyangwa management yabipanze urumva mu bikorwa dufise tubona atabikorwa byo korerwa muri kino gihugu kenshi ndakunda kuhaca ndangurura nko muri Tanzania shooting video cyangwa gukora akandi kazi ariko muri uno mwaka nkuko bivuze byari byapanzwe yuko aha mu gihugu ari lazima akoreka ibikorwa birenze
So twarakubonye muri Buja Music Award yabaye edition ya mbere n'umunsi ni edition ngira kabiri. Ni vyahe bikorwa nyamukuru bikuza mu gihugu cy'u Burundi, ufise imigambi yo gukorana n'abandi baririmbyi bagenzi bawe canke muri rusange? Ego mugambi nyamukuru wanzanya muri kino gihugu ni gukora ibikorwa bitandukanye nkuko abantu benshi nkuko babivuze, bamwe banzi nkuko bengana mu Tanzania ariko je nakunda mu Tanzania, je ndi mu Burundi 100%. So icyanzanye naje kushobora kuvuga ko introducing myself ku bandi bahanzi basanzwe bari mu kino gihugu, abo batarambona cyangwa abo je ntarabona tubonane niko kanyanga hari. Ego kandi nikure musganire. Yes, bisangiye. Kandi nikindi ninozenya n'ibiteramo. Isho ya mbere twarayihejeje yari Gitega. Iri mu wabonye Gitega guturavye mu myaka iheze no munsi, wahabonye gutumira rusange? Gitega harahindutse. Ndibaza ubwa mbere nagiye Gitega hari 2017 ari ubwa mbere, kandi naje bwa ubwa mbere mponye muri kino gihugu. Hari hatuje. Hari ako biragoye gutandukanya Bujumbura gato na biragoye kabisa uravye akarere ko hari bimeze no ngaho biratandukanye. Kora ngaho harashushe, hari ndabonye umenga hari akabeho gatonya. Ariko narakunze nta nduru nyinshi hari. Sari umuntu adakunda induru, ndibaza Gitega. That's good. Very good, yeah. So ni mu bandi baririmbyi nta collabo nta ki? Collabo zirahari. Zirahari. Muze gukorana n'abasani bafise amazina muri kino gihugu. Byaratevye gatonya bivanye na management, razi baririmvyi bari muri management bayibinuza kuganira. Ego haraba ibintu cyo kumvikana menga. So nivyo byahabaye, byaratebeje yuko twakora ibikorwa, ariko bamwe kuvashitse ngaho ari bamaze tumaze gukorana. Hariho nabandi duhaye dukorana muri nondwe cyangwa muri ondwe ihaze. So ni page ya Facebook mbona irika abantu benshi, hari wambaje turamumbariza abajya abantu kari benshi cyane, kandi tutari dusanzwe turumenyereye canke ufise public muri Australia ukuntu ukuntu byagenze. Sinzi ukuntu bisigura, ariko je muziki sindawinjiyemo ubu. Muziki no sindawinjiyemo ubu, kandi ndawinjiyemo je ndugururira abasani benshi baje mu gihugu, yaba aba Nigeria, yaba n'aba Tanzania. Nuko mubibona indirimbo zanje size Kirundi gusa, kubera ama chance ndonka yo guperforminga, performing imbere y'abarundi gusa. Nico tubona ndirimbo Giswahili ngashira mu Cyongereza, ubu naho natanga gushira mu Kirundi, kubera mvuga ati ndashaka public hariya kugira ngo bashobore, kubera mvuze ati no bampamagaye nza kuba ndi imbere y'abantu ibice 90% bavuga Icyongereza. Urumva ngo nta mpamvu yo kubaririmbira Kirundi. Ego ushoboye abantu nuko natanga umuziki kuva 2009 ukiriko. Ego ndugururira abandi baririmbyi. Ni hatari. Struggle zibari nene cyane. Ari hatari. So umuririmvyi bufise araje mu gihugu cya Australia, n'amahirwe abona n'abakwe n'abantu bake cyane kese n'abaririmbyi. Aragiye rimwe byakabera yagarutse, mwamakiriye gute, mwimvise gute kubona umurundi mugenzi wanyu ashobora kuza guperforminga mu gihugu cyane? Ego bufise yararose amahirwe yo kuza, kandi vyari nibaza byaranejereje kira muntu ngaho. Je cyanezereye nuko ataheze. Hariya n'ibiribwa nibaza mu bindi bihugu, ariko hariya kandi ikazi niyo nyinshi yo kuryintamba ziriyo, ariko hariya ntibyoshoboka, kubera naho yo bikora ndibaza mu masaha 20 n'ayandi yo batowe. Ego kumwakira baramwakiriye neza, kubera razi no mu old school. No muririmbyi wa muri no generation, so arafise indirimbo azugwaruka bakurikirana. So hari indirimbo nyinshi ya performance abantu barazitabira kubera basanzwe bamukurikira. Ego ni cyo cyize twohereza abandi baririmbyi kugenda bakagaruka bakagira umutima w'urukundo nko bufise yagize, gukunda igihugu muri yamvugo.
je ico no babarira nuko byo guherayo nta bihari kubera niba Imana yaragupangiye yuko uzosazira cyangwa uzopfira mu kindi gihugu atari igihugu cy'amavukiro bizoshoboka kubera naje ndahaba ntize siyasa amashuri yabaye so bisigura ntabwo ubujanje umuntu yokoresha ngo hava gumayo nimba utapangiwe ibyo ntibyoshoboka so bisigura urose iyo chance genda uyikorere representing igihugu kandi kanatsinda ubu uriko urafasha n'abandi bantu b'inyuma yawe kugira bazoronka icizere imbere y'abantu nk'uko numva ko hari n'umugambi abandi bagiye kugenda muriho kabisa kandi abasanga bavuye muri kino gihugu nyine vya bien yego tubasengere so ikiganiro ni open mic ni sama o'clock open mic uje muri sama bimeze neza cyane ni kahe kajambo bwira abakunzi bawe muri rusange wongero nababwira yuko indirimbo ari vuba cyane nimba atari banka icyo nabwira abakunzi nuko Jano Murundi banyakira nko Murundi kandi nta ntara yigeze atubwira mwabantu mwe yose izi impamvu izo bintu tari karatubwira izo je du Burundi no Murundi banyakire ba supporting ndakunda igihugu canje navukiye ngaha kandi yiteze kuza gusubira kandi kuza kubanga ego kubera azi ko imyaka igenda nuko ibintu bitera birahenda kubera uravye n'abavyeyi bacu hari bamwe bamaze imyaka 20 10 na bose barifuze yuko borangira cyangwa bava kuri inosi imirimo ndatuje ameze neza cyane bibarutse yego so bisigura naje muri kano kanya ndashobora kubona umenga sinzogaruka ariko ndibesha muhira bari muhira yeah of course then ego akabwe jambo bwira abakunzi umuziki ndundi naba aco nababwira nuko abandanye supportinga ubonaje dafise ibikorwa biri mu Kirundi nkuko beshi babinsavye bavuga ati okay Umurundi turasavye turimba indirimbo z'ikirundi nyinshi kubera sanzwe ufise z'igiswahili n'Icyongereza so ivyo bintu biri mu nzira biriko birakorwa bandanye bankurikirana kandi bansupportinga kubera hari ibindi bikorwa biri mu nzira ndiko ndakorana n'abasani babo basanzwe bakunda so ndagushimire cyane ntibiba byoroshe kandi biroroshe cyane kubona ndazi ko mu buzima butandukanye kubona ushobora gusohora indirimbo kamera neza cyane ngo akurikirana ibikorwa by'indundi music n'amakuru hafi kuba ari kwitanga kuba ari no kubikunda cyane abenshi bashika hari bakaca bamanza kubiheba gatoyi ariko kwifuriza amahirwe menshi cyane kubandanya impambano asante ndagushimire cyane nawe ndabashimire ko mwampaye akanya yeah yego